Bakunzi ba televiziyo isanganiro kaze murano makuru muri rw'ikirundi genekerezo rya 30 Rusama 2022 tuyahera ku ngingo zikurikira. Ujejwe ibagiro ry'Ibujumbura asaba leta gutora urucanco rukinga indwara y'inka ivugwa mu gihugu kugira ngo ibikorwa byo kubaga bibandanye. Abivuze mu gihe gushika ubu atanka nimwe irangwa kuri iryo ubagiro. Abarimyi b'igitegwa c'ikawa bo muri komine Gatara ni mu ntara ya Kayanza bavuga ko igiciro c'ikawa kiri hasi ugereranije n'igiciro c'ibifungurwa, basaba leta kuduza igiciro c'ikawa ibiri mu vyotuma urudandazwa rwo mu kinywabi irutuzwa. Idonido ryano makuru ni mukanya sangwa ikaze. Dase kubaha ikaze murano makuru. Abantu batatu nibo batowe n'inama nshinga mateka ngo baje kuba abakomiseri mu mugwi ujejwe kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi Sever. Abo nabo akaba ari Stella Budiriganya, Laurent Kavakure hamwe na Sadiki Kajandi. Amazina yabo bagiye gusubirira akaba atamenyeshejwe. Oba niyo nkuru. Amazina y'abantu 9 niyo yari yashikanywe mu nama nshinga mateka n'umugwi warujejwe amajonjora. Abategerezwa gutorwa ni abahutu babiri hamwe n'umututsi umwe. Ku kibanza c'abatutsi abitoje ni Stella Budiriganya, Pierre Claver Seberege hamwe na Deogracias Rwamuhizi. Waronse amajwi menshi akaba ari Stella Budiriganya. Nayo ku bibanza vy'abahutu abitoje ni Laurent Kavakure, Sadiki Kajandi Abdallah, Haruna Hunduwiga, Epimake Buterere Niko Bitungwa, Daniel Mitabakana hamwe na Apotre Samson Ndiwo kubwayo. Abarushije abandi amajwi ni Laurent Kavakure hamwe na Sadiki Kajandi. Kuri Laurent Kavakure asanzwe ari umunyamabanga nshingwabikorwa muri uwo mugwi nyene wa Sever, yavuze ko yifuje kuja mu mugwi w'abakomiseri kugira atange neza intererano mu bikorwa vy'uwo mugwi. Nayo amazina yabo bandi babiri bo mu mugwi Sever bagiye gusubirizwa akaba atamenyeshejwe. Bimwe mu vyatumye abo bataravugwa basubirizwa, urongoye inama nshinga mateka Daniel Geras Ndabirabe akaba yavuze ko ari uko hari ukutarangura neza ibikorwa bashinzwe muri uwo mugwi. Arakoze mugenzi wacu Oba niyo nkuru. Nta nka zikiboneka mw'ibagiro ry'Ibujumbura kuva ku munsi wa gatandatu. Nyuma yaho havuze ko inka zimwe zo mu ntara y'igihugu zafashwe n'ingwara. Ivyo bikaba vyemezwa n'urongoye ikigo kijejwe ibagira Ibujumbura. Asaba leta gutora urucanco rukinga iyo ndwara kugira ngo ibikorwa byo kubaga bibandanye. Eliza Ntakarutimana yimenyereza ku televiziyo isanganiro. Aho twagendeye ku ibagiro rikuru ry'Ibujumbura riri mu Kigobe kuri uyu wa mbere, twasanze atanya amazinka ziharangwa kuva kuri uyu wa gatandatu. Nkuko tuvyiganirwa na Hubert Mbabazi, umuyobozi mukuru w'iryo bagiro, abona ko ari uruhombo runini ku mice yose. Asane yahagaze Zia mwabonye bariko barabaga ni bitungwa ni impene n'intama za nyuma bari muri stock. Inka zozo uno munsi kuva kwa gatandatu nta nkibagwa muri amacunye gusa urumva iyo ni secteur yose lihomba. Haranga abadandaza n'aborozi bafite inka zafashwe murazi ko baca bazibaga bakazihamba unagahombo gakomeye kuri abo borozi nyene. Sitwa gusa n'amabusheri basoko badandaza bafite ubare amabrochette bose bagahomba ni filiere yose. Nayo kubwa muganga w'ibitungwa Terence niyo ndiko ngo barafise ubwoba ko iyo ndwara ishobora kubafata umwanya n'umwanya. Narijya baguma impande y'ivyo bitungwa. Batubwiye yuko kino kiza gishobora kwandukira n'abantu. Iyo owe ndabona ko ari ntamamye kuri twebwe abikora ko keshi ko bishobora kutwandukira. Bose basaba ko hone ku rucanco kugira ngo ibikorwa bibandanye bongere bakingira ibitungwa bitarafatwa. Cyo twosaba nuko ama vaccin yoboneka n'ingoga kugira ngo ibyo bitungwa bashobore kwicana muri bo igihugu cyose amasubiro kora. Cyo kogwa twe twana dusaba leta kugira ngo mu maguru masha barondere nk'umuti utabonetse nk'urucanco kugira ngo bakingire ibitungwa bihari bisigaye. Ivyo biruko mu gihe abakozi bo kuri iryo bagiro bavuga ko ako kazi ariko kari kabatungiye imiryango.
Mu gisata c'uburimyi naho abarimyi b'ikawa bo muri komine Gatara ni mu ntara ya Kayanza baridoga ko igiciro c'ikawa kiri hasi ibituma amafaranga baronka ataco abamarira basaba leta ko yoduza igiciro c'ikawa ikanakira kandi ikawa y'ibitogwa kugira ngo urudandazwa rw'amagendu rutuzwe tubakwirikire. Kubera ikawa iravuna cyane ugaca usanga ushoye baguhaye amafaranga atangana n'ikiro c'amavuta abana ntibakinwa kayi ntibakironka ubuyi ibiharage byose biba bizimvye kurusha iyo kawa nkuko bayita ubutare natwe nibatunezereza abanyagihugu turonka agafaranga gagwiriye babone yuko isukari zimvye n'amavuta zimvye kandi n'ibiharage bizimvye ikintu cyose kizimvye baduhe ikintu cotuma natwe turonka ivyo bifungurwa ukubona zisubira inyuma ibiharage bikagugwa 200 ikawa zikagugwa 600 canke 700 ico kiravuna intega abazifise none ninagwaza umwana ngo ndarimye ikawa umva zafashije iki yego ninakukisha umwana kwa padiri zafashije iki niumva darashoye nubundi ndarubusa sindonka umunyu sindonka amavuta mwebwe ico mwodufasha nuko mwodusabye nambari yinga baduhemba kugira tugura umunyu tugura amavuta mu isanzwe ikawa je nazicora ahantu nubu ntibarampemba dufata mugaye ibisogwa ntibabigura kuva nshora nta bisogwa bigeze bangurira naho kuyotonorero ntibigora yose bigura basora ibika none bacha babitonora bakabishira abadandaza hamakaza tugurira. Mu gisata c'indero naho igwirirana ry'abantu mu Burundi ngo ni kimwe mu bituma ubukene bw'intebe buguma bwibonekeza mu mashure. Umushikiranganje w'ikigaga ca leta yabivuze mu ndwi irangiye yishura ibibazo by'abashinga mateka kubijanye no kugura izo ntebe hariko higwa ineguro y'ibwirizwa rigenga amafaranga leta yakoresheje mu mwaka wa 2020 ushira 2021. Jean de Dieu irakoze. Abashinga mateka bashashe mu ndwi irangiye bagarutse ku bukene bw'intebe buguma bwibonekeza mu mashure. Uyo mushinga mateka abaza nimba leta yaraguze izo yatekanije kugura mu mwaka wa 2020 ushira 2021. Kubwiwe abanyeshuri baracicara nabi. Muri bije harimo intebe zari zategekanijwe intebe z'abanyeshuri mugabo buhuye n'ubu ndacabona hirya no hino yuko intebe abanyeshuri bacicara ariko canke bicara hasi mbega ho bimeze gute. Umushikiranganje w'ikigega ca leta aremeza ko intebe ziguma zigugwa ariko akavuga ko umurindi w'igwirirana ry'abantu utuma intebe zikenewe zidakwira. Turaduza umwimbu tugaca tuvyara benshi basi ugaca usanga ntunzenya le taux de croissance réelle gaci baramene presque à 0 ariko wabona umenga wakoze n'intebe rero turagura ugaca usanga amashure mu bana n'ubundi bicayemwo bicaranye ko kubera ni benshi nitwoca tuzironkera rimwe ndazi ko n'ubu hari izindi ziriko ziragurwa no mu mwaka uza hazogurwa izindi. Ikindi uwo mushikiranganje ashikiriza gituma hagumaho ikena ry'intebe kijana nico kigwirirana ry'abantu cerekeye ukubungabunga izihari. Ano makuru tuyasodere muyavugwa mu makungu mu gihugu ca Brazil mu karere kitwa Recife. Imvura ivanze n'umuyaga w'igihuhusi yatumye abantu 10 bahasiga ubuzima abandi baburirwa irengero. Amakuru dukesha ikinyamakuru France 24 amenyesha ko ibintu nk'ivyo vyibutsa ivyabaye mu kwezi kwa kabiri aho imvura nk'iyo yahitanye ubuzima bw'abantu bagera ku 230. Inkuru ya France 24 tuyibaze Vanilla Dushime. Dans ce bidonville de Recife, le glissement de terrain a englouti plusieurs habitations. Amakuru dukesha ikinyamakuru France 24 mu gace kitwa Recife mu buraruko bushira ubusero bw'igihugu ca Brazil. Imvura nyinshi ivanze n'umuyaga n'ibihuhusi yatumye hatera ibibomoka n'ivyondo vyinshi aho vyahitanye ubuzima bw'abantu hamwe n'abandi baburiwe irengero n'amazu menshi arabomoka. Muri ivyo vyondo n'ibisigarira vy'amazu abahinga mu vyo gutabara ariko baragerageza kuraba ko atabiziga bikiriyo. Ha muryango wose warasize ubuzima. Uwo mukenyezi avuga ko yumvise induru iteye ubwoba aho yavyuka aje kuraba sanga inzu y'ababanyi yabomotse yose. Uyu mugabo nawe avuga ati abajeje gutabara babonye ikiziga cya mushikanje
mwanje n'ibindi bine ariko n'ubu icamura mwanje ntikiraboneka muri kano gace ka Pernambouc ubwo mu Rwaruse habani hazije gutabara nibwo gwumvikana nko muri kano gace ni karitsiye yose yuzuyemwo amazi n'ivyondo kandi no mu tundi turere tune nuko bimeze biturutse kuhindagurika ry'ibihe ryavuye mu burere bwo muri Afrika umutegetsi wo muri Pernambouc Paul Kamara avuga ko hagiye gushigwaho ingabo mu turere dusinzikaye kugira bafashe abanyagihugu ibi vyibutse ikindi gihe habihungabana nk'iri mu kwezi kwa kabiri aho imvura ivanze n'umuyaga mwinshi yahitanye abantu bangana 230. Des scènes qui rappellent le drame survenu en février dernier à Petropolis dans l'état de Rio, où les pluies torrentielles et les coulées de boue avaient coûté la vie à 233 personnes. Ino kuri no nkuru ivugwa mu makungu dusozera ko makuru yacu twetwe bateguriye ndabashimire mwebwe mwese mwariko murakurikira shimire kandi bagenzanje bo mu gisata c'amakuru bafashije kuyatororokanya mugira ibihe byiza naho butaha.